Shalom shalom bakunzi banje bakundi ba Sandinde Uwimana. Hama duteramane gatoyi ndababwire urugendo rwanje nagiye mu Bushinwa. Aho nari muri salle d'attente nyene kuri airport Trudeau muri Canada. Hama nyene ndindiriye kugira check-in. Namaze kugira check-in, murabona ko mfise boarding pass, ico bita carte d'embarquement mu gifaransa. Ndarindiriye, hama nagiye anshitse muri gihugu ca Korea, nshitse muri Korea, hama ndarindiriye indege inshikana mu Bushinwa. Urugendo rwabaye rurerure cane kuko ni kure. Rero nashitse mu Bushinwa nsanze umukobwa wanje, inkumi yanje yanegereye, Sandra Kanyange. Murabona ko tunezerewe, turagumbiranye, twahirukana kera. Sanga yanteguriye n'agakado kari muri forme y'igitutu. Iyo ni hatari, yego. Hama baranjana ndafungura. Aho nariko ndereka abantu benshi Bushinwa babwiyumvira uko butari, ngo barya ibikere, ngo ubuhungare, ngo inzoka. Oya, bararya hariho amaresitora y'abanyafrika, nka murabona ko nariko ndarya utumbutumbu, isamaki, umuceri. Hama ndagenda ndaryama. Aha ni kuri hoteli aho nashikiye. Iyi ni chambre yanje nashikiyemwo, ndaryama ndaruhuka. Yego, hama bukeye tuzindukira mu masoko, aho twari muri taxi turiko tugenda mu masoko. Twariko turakora challenge y'indirimbo yanje yapewe Bwana. Murabona ko twari tunezerewe ko twahirukana kera. Hama nyene n'umushinwa ngaho turamukamera. Abashinwa nta kibazo bafise, naho bakamera nta ngorane, sico kimwe n'abazungu. Abazungu ntibakunda umuntu abakamera. Ego, hama co turagenda mu isoko y'amakanzu ya mariage. Nyene murabibona ngene biryoshe. Mboneyeho kubabwira guys, ndabazaniye amakanzu meza cane mu gihugu cy'u Burundi, yani yakataraboneka. Reka ca ndayabereka. Nukuri sinzi ngene no bivuga, azoba ari amakanzu meza cane atarigera abaho mu gihugu cy'u Burundi. Murabona Sandy Wedding House, iyo niko imagaze yacu izoba imeze. Ushaka azogura canka koteshe, hazoba hari ibintu vya mariage vyose bitandukanye muzi bibaho. Urabona amakanzu yacu ingene ari meza. Nukuri mugire commentaire ko izi kanzu haraho urazibona. Iyo yani ndababwiye ati abataragira mariage muratomboye cambere, muratomboye cane gose. Abamaze kugira mariage nabo nta kundi bihangane. Je ndazi ko bazokwicuza kubona asha batambitswe na Sandy Wedding House. Bamwe bazotangura kugira anniversaire ya mariage kugira bambara urushungi, kandi bazokwishuza kugeraho bifuza kugira mariage kugira kabiri. Asha jewe iwanje muzobegwa, iwacu muzobegwa. Izi kanzu ni kanzu z'ama princesse murazibona, mugabo hariho abakunda sirene nizirya ziri kwitaye. Nazo nyene zizoba zihari. Abakunda princess iyo bita Cinderella mu Congereza nabo nyene bazokwambara za Cinderella za princess. Abakunda amasirene azoba hari. Nuzoza no modele wiwe ashaka ko ikanzu yiwe iba, tuzomushonera. So guys, nuko ikanzu zacu zakataraboneka, harajwe mu Burundi, harajwe. Hamwe bavuga ati harajwe mukishura ngo harasanzwe, nukuri ntihasanzwe. Dushaka ko n'abandi bo mu bindi bihugu bazi wacu bakabegwa, bakambara akabegwa. Duha agaciro igihugu cacu, dutenze imbere igihugu cacu, ko abandi bose usanga bazifise, ariko twe mu Burundi ndazi nta kanzu zuko zari zihari. N'abamizirima ntitwabibagiye kuko bakunda amakanzu y'amacouleur. Urabona ko twayazanye, ntitwazanye zera gusa. N'abamizirima twabibutse, hazoba hari kanzu z'amarangi yose. Iyo wifuza uzoyironka, nta kintu ca mariage uzorondera muri Sandy Wedding House ngo ukibure. Rero dusaba Imana kuduha kuramba mu mwaka uza mu ntango. Nzoba ndi mu Burundi ngo kugira ngo bikunde twambika abageni. Yego, abagabo sinabibagiye.
aba n'abagabo amakositime meza cyane, yani ikurere iyo ariyo yose uzoshaka uzokwifuza, izera, izirabura, iziruje, yani iwacu nta kintu uzoronderaho cyamahaye ca wedding ngo ukibure. Ego murabona ko twagerageje n'abagabo kurondera amakositime meza meza, ndetse n'umodeli uzorondera ayo ukabona umuntu yaberewe kuri social media ukayituzanira, twe tuzoyikuronderera, tuzoyigushonera kandi uzorenga ku gihe. Hama ubu ni bwa bukanzu bambara mu mahita civile, ego murabubona nabwo nyene buzoba buhari, so guys muzobegwa sinzi ngene no bivuga ya. Hama izi ni pinjama zirya bambara abageni bari bacitegura, abana ba fiedonere, hazoba hari n'amakanzu y'aba fiedonere azoba hari, tuzoba tuyafise. Nukuri murigira ikibazo, accessoires zose, ibi n'ibikombe by'abageni banyweramo bizoba bihari, izi n'imbugita zo gukata gato, yani sinzi utuntu two kwambika amashampeni n'ibikombe n'ibirahuri bizoba bihari, imyumvuri y'abageni, amaccessoire yose, amashugwe, utu two mu mutwe, yani sinzi ko nabibabwira. Basi rero turahejeje vya mariage, turagiye twaciye tugenda gufungura, turafungura nyene hama turataha. Uyu n'umusugira gatatu, aha nariko ndatembera mwibarabara ndiko ndidoga nabuze ivyonja ko ntibari bwaze kuntora, banyakiriye nashonje, nashaka amadolari ndashira. Abantuze ntibavuga n'icongereza, abantuze asi icongereza sikirenga abashinwa. Ego aha baje rero kuntora, baje kuntora, turi ku moto muri mu Bushiba, n'ukuri murashaka kuja no ku moto muri batatu, n'ukuri nta kibazo biteye nka kujya kwacu mu Burundi. Hama turagenda rero baranjana, turafungura ko nari nashonje nyene ukuntu. Turafungura hama turagenda mu masakoshi, ububegi bwo mu maboko bwa mariage. Murabona muri Sandy Wedding House hazoba hakaka gusa. Rero ndiko ndabereka ibike mu ncamake y'ibizoba bihari, bizoba birenze vraiment, ndabibabwiye. Basi hama tuvuye mu masakoshi, mbibasha twakiye tugenda hehe nyene, turava mu masakoshi turazunguruka mu masoko. Hama rero uyu wari umusogo utaha, guess what? Rero naringiye muri Egypt, kubera ko navuye mu Bushinwa canja muri Egypt, muko muri Egypt hari ibyo naringiye guhita nayo. Ego hama nyene turagenda, shavuga tereka tuce gufungura, turagenda gufungura. Urabona ko twariye isombe, ubugari, gitoki n'ubutumbutumbu. Mu bisanzwe ajya ama restaurant yose naho rangyamo nafunguramo, naho yari y'abanyafrika mugabo bateka ibirungo ntakunda by'abashinwa bimoto ukuntu. Ariko ngaha yari restaurant ya nyuma nari ndose asha nziza, badateka bijya birungo y'Igitanzania, yari y'Abatanzania. Ego mugabo nyene ndayironka ku munota wa nyuma, ntashe urumva mugani nasubirayo ntibizongora. Hareca turagenda kuri airport, turi muri check-in. Turi muri check-in, twamanje gufata amafoto, tuja muri check-in, turarindiriye, turiko turagira enregistrement y'amabegi y'amavalisi. Tuvuga ati reka dufate agaselfie ka nyuma. Hare turasezeranye ngo ngende muri transit. Sandra atangura kurira. Umukobwa wanje atangura kurira, turasezeranye, ndamusize, nanje acarandiza, twese tubamukurira. Arabura ubuhozi uwundi nyene, urumva. Aho rero nshitse muri Egypt ndashitse bantu b'Imana, nararize nyene, nararize kubera ko ni muri Egiputa. Nibuka ibi byahakorewe, mwese murazizi inkuru za Farawo ngene yateseje abisirayeli, inkuru za Yesu zo muri Bibiliya murabizi. Vuga ati Imana ngiriye ubuntu nkashika ahantu nkaha, numva mu nkuru gusa. Mbona umengana ubuntu nyene Imana angiriye.
ipasiporo mfise ya Canada ikabinyemerera kuja mu gihugu cari cyo cyose nshaka ata visa, n'igihugu gisaba visa ikaba atari visa intigoye kuronka, umunsi umwe nkaba ndayironse. Nukuri nabona ko ari ubuntu Imana ingiriye, ibintu nabona muri histoire gusa, numva histoire gusa, inkuru gusa, bivanye n'ahantu umuntu aba yaraciye n'ibyo aba yaraciyemwe, ariko ukabona Imana irakugiriye ubuntu vraiment, urashitse ahantu wumva mu nkuru gusa ntiworeka gushima Imana. Nukuri incandarira kubera ama emotion nyene tu. Hama baranambwira, barananjana, barantembereza, baranyereka ku mapiramide, baranjana mu bugaragwa aho Farao yabatesereje Abayisiraheli hose ndahabona. Baranambwira ko muri Israeli ari na hafi yo ngaho, narifuza kuhashika ariko nategerezwa gusubira muhira kuko nategerezwa gusubira ku kazi bari bankeneye, ariko uburuhiro n'uburuhiro nzohashika tu, ngende muri Israeli, muri Jerusalem ndahishikire neza na neza, mbona imva ya Yesu. Izo ni indoto mfise ego. Hama nyene nca ndagenda muri Qatar, naraciye muri Doha Qatar, ubwo nabwo nahamaze umwanya muremure nyene, yego sinamaze umwanya munini. Basi nshitse Qatar ndamara umwanya muto ndatembera nyene gatoyi, hama nca ndataha. Aha mubona nashitse muhira, hama hari amakanzu ntari naberetse nshaka ndabereke. Oya saya ya mariage araje, n'amakanzu amwe bambara mu madote no mu manza zisanzwe na nyene tuzoba tuzifise. Hama ni vyinshi ntaberetse, ni vyinshi dufise. Welcome to Sandy Wedding House. God bless you.